Mu bitaro umukobwa uremvye umerewe nabi kandi ugwaye cyane. Uyu mukobwa abaganga ko bakora uko bashoboye kose ngo bamwiteho, eka baguma batuma ko imiti n'ibindi. Uyu mukobwa yasa nkaho yataye ubwenge, amerewe nabi pe. Uyu mukobwa nyuma yo kumwitaho barahindukira barabaza bati, mwese muri ngaho ninde nyene uyu mugwayi? Abaraha bati, twe turaha nta nyene uwo mugwayi arimwo, ahubwo twebwe uyu twateye bumutore kuko twamusanze impande y'ibarabara aho yaguye, bityo tubona twamusiga duhita tumuzana, bityo rero twese nta n'umwe azi ivyiwe. Abaganga bagira ati rero mumube hafi turabutse kumenya ivyo bukebuke. Umukobwa babanje bamuvura cyane cyane ko hari umwe muri abo bari aho yaje yarisha amahera kugira ngo uyu mukobwa avugwe, ahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Uyu mukobwa rero haheze akanya gatoyi yaje gutangwa gukanguka. Uko yatangiye gukanguka rero atangura kuvyuka, agiye kuvyuka ararandamuka ati Jean. Abari aho bahita bamufata barankamuryamisha kuko yarandamutse cyane biteye ubwoba, umenga agomba kwiruka. Bahita bamufata bamusubiza hasi. Uyu mukobwa nawe yisanze ari mu bitaro aratangara cyane, arabaza ati nageze hano gute, byagenze gute, mumbwire niki cyabaye. Abari aha baragira bati twebwe rero twagutoye impande y'ibara ahantu waguye, usa nkaho waravye, tubwire ufise ikihe kibazo. Uyu mukobwa hakubishura aca aricurikira ararira yongera ararira. Aba nabo bamanza baramureka amanza ararira araheza, bityo baramubaza kanzi vyokunda ko utubwira impamvu wewe twagusanze impande y'ibarabara, nike wibuka, nike kintu cagushikiye. Uyu mukobwa aragira ati kuba mwankirije ubuzima, mwagize ikorwa cy'ingenzi cyane, reka mbabwire inkuru yanje. Uyu mukobwa aragira ati haheze umwaka gusa bibaye. Iki gihe twe dukundanye n'umuhungu yitwa Ja, kandi naramukunda cyane bimwe bimvuye ku mutima. Ja ni umuhungu twakundanye kuva mu bwana, ni umuhungu twakundanye atakintu na kimwe afise nanjye ataco ndagerako. Gusa naramukunda vy'ukuri ku buryo mu muryango bari bamuzi, iwabo iwacu hose byari bizwi ko ariko tuzobana. Ariko nta rindi kosa ryabaye atari uko jewe ubwanje byananiye kwihangana kugira ngo Ja ndamurindire igihe twavuganye kuzobanira ko kigere, kuko Ja ntabwo yari umutunzi, ntabwo yari yaronka ikintu na kimwe, ariko yarakora cyane ico nibuka. Ja rero yaramaze igihe kirekire akora, nibwo mu karere haje kuza umuhungu ava mu gisagara. Umuhungu yaboneka nkaho menga ni bogar n'umukire. Uyu muhungu birangira anshimye, aje mu byo kundesha, nanje kuri ubwenge buke ndamwemerera. Uyu muhungu pe naramwemereye. Ja biramubabaza, arampanura ndanka kumva, aranyibutsa ivyo twaciyemo ndanka kumva, eka ntaco atakoze ndanka kumva, birangira ndamusize. Ja yarababaye cyane, ariko n'ubundi akagiye, n'ubundi kaba kagiye. Uri nawe yagize ngo agatwawe n'imbwa uraheba. Ja rero nubwo yankunda yarababaye cyane, ariko n'ubundi ntaco ari gukora, ndetse ndagenda nkuko nari nabishatse. Ja rero amaze kubona ngiye, nta kindi kintu yakoze, yabandanije yikorera iterambere ryiwe nkuko yari mu rugamba guterambere. Je nanje uyu mungu yaramaze kuntwara, egome nari namukunze, ariko uko nari namukunze yari urukundo gukunda mubonye umenga n'umunyamafaranga, ntabwo rwari urukundo nkuko nakunda Ja. Uyu muhungu rero nyuma yo kuntwara twagiye kubana mu gisagara, mu nzu nziza isayangana, ahantu heza pe. Uyu muhungu twarabanye ibintu bimeze neza,
ibintu ari amavuta, eka sinokubesha pe, ibintu byari byiza ku buryo ntigeze nicuza kuba narasize Ja, ahubwo nibwira nti byibuze uyu niwe Imana yanteguriye ko twarakundanye na Ja, byari ibintu nyene twarimwo kuko twabana gusa, ntabwo ari byo Imana yari yarateguye ko tuzobana nawe. Uyu muhungu rero igihe kimwe mu gitondo cya kare yaravyutse aragenda, agiye namurinda ko agaruka ndabura, urira ndarindira ndahebura, ku mugoroba bigenda uko. Eka icyo no kubwira coco nuko ntigeze nsubira kumubona, kiretse ko gusa numvise inkuru mbi yagira iti umugabo wawe aya masaha tuvugana ari mu gasyo, kandi agasyo arimwo si bwa busyo bumwe bwaho hafi, ahubwo ari mu gasyo gakuru k'igihugu. Ngiye kubaririza icyo bamufungiye, nsanga uyu muhungu yari umusuma, yakora akazi k'ubusuma kandi ubusuma bwa internationale, kuko rimwe na rimwe yaja kwiba no mu mabanki, yari afise groupe bajana kwiba mu mabanki. Igihe rero igihe yagenda ntagaruke bari bafashwe bavuye kumena banki. Uyu muhungu kubera amadosiye menshi yagirizwa kubera ibyaha byinshi, bakanamwagiriza ko mu busuma bwiwe rimwe na rimwe yicamwo n'abantu bamuciriye imyaka ikwira muri 30, nanje nisanga ndaho ndumwe. Niho yanzu twabamwo baje kuyifata bayifatemo nk'ingwate kuko yari yaciwe amahera menshi, bityo nanje nisanga mwibarabara muri ubwo buryo. Iki gihe bimaze kuba byarangiye n'ubundi ngarukanywe muhida n'ubuzima, kuko sinaguma mu gisagara ntazi ingene bahaba kandi atagutoha abana ntazi nico ndiko ndahakora. Byarangiye ngarutse ku gatumba. Ku gatumba rero ntashitse mfise amasoni menshi kandi cyane, ku buryo namaze igihe kirekire ndaho nyene ku gatumba, ndaho nyene ntuje ntava muhida. Sinigeze mbaza n'amakuru ya Ja kuko nari mfise isoni, ahubwo naricaye ndatuza ndavuga ati reka ntuze, ibiba byarabaye kumbure sinzi iyo bizoherera, ahubwo ico nzi coco nuko ubuzima bwanje nabwononye. Sinzi ko vyo nashoboka mu gihe noja gusaba imbabazi Ja, sinzi ingene yovyakira. Nabazi igihe kirekire rero ibi byose ndavyiyumvira, ariko n'ubundi ntabona ukuntu noshobora kubikora. Namaze igihe kirekire ibi bintu byose mbona yo kumenga gusa ikigongwe Ja ko wari kwitesha agaciro, kuko ndazi ko atovyemera, ariko n'ubundi nkumva ndacamukunda, nkumva umenga igihe nicagenda vyibuze tuzosubirana. Hari uno musi mu gitondo rero, mu gitondo ca kare, niho narambiwe no kuguma muhida, ndavuga ati reka vyibuze nzimbire ku isoko ndabe ingene akarigara ko ku isoko impande y'iwacu gasigaye kameze. Kuja ku isoko rero nizo nicuza vyibuze iyo vuma nguma muhida. Hari igihe aya masamba nkitekanye, ngeze ku isoko nabonye iduka nziza cyane, iduka nziza nini. Iyi duka yarimo umugore mwiza akiri muto, ndahita nyinjiramo kugira ngo vyibuze mbaze ivyaho, numve n'ivyaho nyene bimeze, kuko nabonye ibintu byinshi kandi biboneka nkaho umenga birazimbutse. Nahise ninjira rero, maze kwinjira ndabaza amabeyi, mbaje amabeyi uyu mugore ataranyishura, hahita hinjira umugabo ati baby umeze gute, umbabare nativye akazi kambanye kenshi yo nari nagiye, umeze gute rero, nari nagukumbuye cyane, business imeze gute? Uyu mugabo yari yinjiye, je ntigeza mbona yaranguye kuramutsa umugore wiwe, cyane ko jewe ambona nk'umukiriye kandi ndari umukiriye nyene, nubwo naco nari ngiye kugura. Arangura kuramutsa umugore wiwe. Icyambabaje nasanze uyu mugore ari umugore wa Ja. Byambabaje cyane nsanze Ja yarateye imbere ku buryo asigaye agira mu modoka mu gihe cy'umwaka umwe gusa, afise shop, iduka nini kandi nziza, umugore mwiza, ubuzima bwiza. Ndakubiswe n'inkuba mpita nsohoka aho ndiruka, ndakeka ariho byarangiye musanze naguye impande y'ibarabara.
sinari ukuntu ja namwihanganiye igihe kirekire, ariko kuri uyu mwaka nyene aho naciye ncika intege nkaca nirongorerwa ngo ndoza abakire, nkaca nsanga ja nagiye hagezeho abo umukire, kandi umukire wo ku rwego rwo hejuru. N'ubu ndavyibutse numva umenga nosara. Ndicuza cyane mu buzima bwanje kuba narihuse nkata ja, kandi hagira hagere yuko agera ku ndoto ziwe. Nshuti yanje, naha umusozo w'ikiganiro uhagaze. Muri make na kiganiro cy'uno munsi tugisoreje. Reka nibaze yuko muri kiganiro wumvisemo inyigisho nyinshi. Nshuti yanje, hari igihe uzokurikira ubwije ngo nuko ko burasayangana usange usize ubugiye gusambura. Igihe cyose rero uzasaba kwihangana. Nimba mukundanye n'umuntu ntumuhebe ngo nuko akenye, canke ngo ukwikire umuntu ngo nuko ubona afise amahera, cyane cyane ko uba utazi ejo ingene ibintu bizoba bimeze. Ndakunda cyane rero banyita Elisix Sinje. Reka ndabashimira abantu tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Ndabasaba ko mwokanda subscribe ku batarayikanda, hanyuma tubane buri munsi mu biganiro byinshi bitandukanye.